ari uko akwije amezi 6 Ego. sigati amezi 6 biba bisaba yuko abagomba kugira iki kuba ariko aronka ayo Ego. mezi 3 rero kugira ngo iyo misi kugira ngo ayo mezi akwira 6 ayo mezi 3 yonka gute amata yani yabeshejwe gute. Ego murakoze kumbaza ico kibazo. Naragerageje ndabaza abantu barambwira ati umwana yamaze gukwiza amezi 3 Yego. ati hariho ubuyi bamuhereza mugaburira babwita Vartine. Yego. Igicuba kimwe kigurwa 25,000. Yego. Bacambare ati amaze gukwiza ibicupa 3 umwana azobageze kuzocumuza uramugaburira ibifungurwa. Nuko byagenze. Uri wacuze utangura kuza umugurira ico gicupa cava ca Vartine c'ibihumbi 25. Ego kuko inzu kandi 12. Ego. Okay. Vyagutwaye uburyo bungana gute canke vyoba warumvise ko vya vyakubereye nk'umutwaro ukuntu bivaye no kungera umva yuko ugenda wabuze ucingero. Ego. Vyarakorera neza kuronka amafaranga kugira ngo ubashe kumugurira yayo izo bicupa. Bite bakunze Senga Media reka nizeye ko meze neza ahantu hose muherereye kubari ku murango kubari mwijoro kubari ku mugoroba nizere yuko mwese mumeze neza. So famille nkuko ngene mubibona right here turi mu ntara ya ya Cibitoki commune ya Rugombo. Yego. Umutumba bashaka wita Muhabura. Yego. So hano turi kumwe na mu papa twese turamuzi benshi bakurikirana social media sana kuri Facebook. Uno mpapa muramuzi foto yiwe yasirikiye nkuko ngene muyibona nga anya afise umwana ku mugongo. Sasa rero amazina ni Denis Twangisanzwe kuri Senga Media reka tumwereze ikaze yani yidondora umwanya wose ashakiye niyo mpamvu turi ngabo turi hano kugira ngo tubashe kumwumva. Kaze mutama. Ego murakoze kumba munyakiye. Ego hama nkaba nitwa Ntitetereza Heri. Ego hama nkaba mba kumuhabura. Muri commune Rugombo. Nkaba mvuka mu ntara ya Cibitoki. Ego. By the way, so famille nkuko ngene muvyumva ni Heri. Ego ni Heri twese hano onya neza kugira ngo tubashe kumumenya canke Senga Media kugira ngo tubashe kumumenya Heri niko ko twabonye umukozi w'Imana Chimamanda apostinga avuga kwerekeye urumva. Ego. Sero bicaye ngombwa kuvuga ati reka tuhishikire tubashe kuvugana na wowe kubera ko ifoto ntabwo ivuga kandi ifoto ntabwo ishobora gusobanura ibintu ukungene biba bikwiye kuba bimeze. Ego niko biri nakareba ciye umugani ngo inkuru mbarirano irutwa niyo nibone. Ego. So niyo mpamvu rero turi nganya twebwe kugira ngo tubashe kumva amateka yawe. Ego. Ni kubera iki yani ijya foto utwaye umwana ku mugongo unya ndibaza. Ego nubona turi kumwe. Ubafise ari babiri. Ego ndabariza ari babiri. Witwa nde? Uwo yitwa Mugisha w'Imana Bonheur. Uyo nawe akaba yitwa Uwimana Scob. N'umuhungu n'umukobwa. Ego n'umuhungu n'umukobwa urabona ko ibintu ari byiza cyane. Ego twumvise yani umuntu yashize muri commentaire ni nimero zawe yagerageje kuvuga neza yuko
avuga ati yuko umudamu wawe yitavye Imana. Yego. Mbere yuko dushika kwanza kuri iyo nkuru yukunge yani umudamu wawe yitavye Imana. Bega amateka yawe n'umugore wawe ataritaba Imana yatanguriye hehe? Bo ego murakoze kuba mumpaye ijambo. Yego. Amateka yiwanje n'umudamu wiwanje yatanguriye ahantu bita ku mutumba wa Nimba. Yego. Niho namwanduriye. Hama umudamu wiwanje tumaze kuvyarana uyu mubona yitwa Mugisha w'Imana Bonne. Niho yaca afatwa n'ingwara aragwara cyane. Bica bintwara uburyo burebure bwantwaye 387. Yari akaba yaragwariye kwa Rubasi. Iyo ngwara yaragwaye nibanga canke yani ni ingwara yibanga ku buryo utashobora kuyiserura cyane. Oya yaragwaye ingwara bavuga ko ari malaria. Yego. Akaba yaragwaye n'ingwara yo munda yamujya cyane munda. Akaba bikaca bituma aguma avumiza. Ariko ico gihe yararokotse arakira. Nubwo byantwaye uburyo burebure. Hama niho mu nyuma hagera yaho tuca twimukira ino ubuzima twibaze ko ariho ubuzima bworoshe. Ariko tumaze kugera ino n'ubundi amagwara ntiyaretse. Nanje byarashitse ndagwara ndaremba ndagera kure ku buryo n'abantu nyene bihebura ati yapfuye nta kundi. Ariko harageze yaho Imana irandokora. Hama n'ubundi nanje imaze kundokora uyu umudamu wanje uyu yaramwibungenza. Hama nanye ntibyamworoheye ariko yarabandanije ubuzima arandokora Imana yabimufashamo. Niho yaca yongera nawe arafatwa amaze gufatwa itariki 10 hari ku itariki 8 cyane mujana kwa Rubase maze kumujana kwa Rubase ni kwa kwivuriro ngaho kwa Rubase mu Rugombo. Niho yaca gwara amaze kugwara rero nundi Imana kiramuhamagara aca yitaba Imana. Akaba yitavye Imana itariki 15 z'ukwezi kwa 12 twagomba tujye umwaka mushasha bikaba bitakunze akaba ariho yaciye yitaba Imana. Aho rero umwana yani yarafise imyaka amezi 3. Murakoze umwana yarafise amezi 3. Bo amaze kuba afise amezi 3 rero niho turi kwitongo. Niho bavuga ati none uyu mwana azobaho gute? Bamwe baravuga ati ntabwo dushoye kumurera abandi ati ntabwo dushoye kumurera. Bo nca ndaraba nanje mvuga ati nta kundi nta guta ico wavyaye. Nca mvuga ati nzomwirera kandi ubuze wagerageje kumutanga mu marerero kugira bamurere. Oya bama turi kuyirimbi baraharabuze umutora kuko bavuga ati twebwe nta bana dushoye kurera kubera bamwe bari bigere mu za bukuru. Yego nanje nca ndaraba guta ico navyaye nca mvuga ati nta kundi azobaho. Yego nuko byagenze. Kijya ciyumviriro rero cyo kugira ngo bagufotore umuntu yagufatishe ijya foto akayipostinga yayifashe ubizi? Bo umuntu yabikoze ego nari ndabizi. Bo narahantu kuko maze narituye ubutungane nditura abatware keshi. Ariko biranka. Bo niho nacanja kwa Buramatari. Ngiye kwa Buramatari nca mvugana n'umunyamaba umwishikira mu biro bya Buramatari. Hama acabwira Mustanteri ati uko biri kose utegerezwa gufasha uyu mupapa n'uyu mwana. Nawe acamubwira ati uyu mwana adushaka kumurondera mu masango mwirerero. Ariko Buramatari ntabwo Mustanteri ntabwo yashotse kuba yo binyarutsa. Niho twaca duhura n'umuyobozi w'ikinyamakuru. Aca avuga ati reka baca bamfata ifoto baramfotora bamfata n'amajwi. Niho naja mbona bimaze kugera ku rubuga. Yego. Wow. So umva rero chamake niyo mpamvu twari twaje ngana kubera ko Chimamanda kuri post wewe ya postinze yavuze yuko umudamu wiwe iyemeje kuguza aramugurira umwana amata ibihumbi 40. Hama ibyo nyakazobikora umwaka wose. Cyavuga ati rero neza reka agira abajournaliste bazogenda kugira iki kugiye basha kumuganiriza kugira ngo bamenye idonido kubera ko kujya umuntu yo gufata ifoto birashika umuntu wari wese agafata akandika ashaka no kugera kuko benshi barira ku bantu. Byo amahigwe yawe wowe uwundi muntu kanaka tutazi arayagutwaye. Niyo mpamvu byasheba ngombwa yuko nka Senga Media tubashe kwipakiza nyene turaza kugira ngo tubashe
kubaganiriza. So by the way twabonye uraba nga uba muri ino nzu. Yego. Mu madami wawe igihe yapfa yarasanzwe mwari musanzwe muba muri iyi nzu nyene. Po igihe madame wanje yapfa ntabwo naye nsanzwe mba ngaha. Yego. Hariho ahantu twaba. Yego. Yego hariho ahantu twaba mu yindi nzu nabaye ubuhimukire aho mudamu wanje apfiriye yitabiye Imana. Yego. Yego. By the way iyi nzu rero mukaba muyiriha angahe ku kwezi musanzwe? Yego iyi nzu musanzwe tuyiriha 12,000 ku kwezi. Yego. Yego. Birakoroheraho none kuyiriha? Bo kuyiriha ntabwo binyorohera kuko no gupambana n'ubuzima kuko nk'ubu ndaheranye ukwezi kw'icenda kuko icenda nta mahera ndari. Okay. Niyo mpamvu ndiko ndapambana nge ndabe yuko no yiriha. Okay. Yego. Usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Bo mu buzima nsanzwe nkora kamisi yose ndi mu cangero. Umpaye ikiraka ndagenda nkakora hama. Guca ingero no kuvuga? No kuvuga guca ingero no kuvuga ko umuntu araza akambwira ati ndafise 2 3 ngwino uze kumfasha ku munsi nkagenda nkakora hama kampemba. No kurima rero ivyo? Kurima canke gutera kubagara ibintu nk'ivyo. Okay. None birakorohera kubikora ufise umwana kandi bose abana bose yo pore baby sorry. Birakorera kubikora ivyo kandi mbona ufise abana bakiri batoya cyane. Bo ntabwo binyorohera na gato. Ariko gusa ni wa mugani bavuze ati ngo utagira nasenga ari isenga. Ubundi nawe baca ubundi uvuga ngo burya ngo iyo uvunitse wiga gucumbagira. Nibinyorohera ariko nabyifashemo uko ndabyihamwe amahoro uko nyene. Ego kuko ndashaka kugenda nkakora itasha bariko ikorera 8,10. Bishitse nkayimara sawa bishitse nawe sindayimare bakampembera ayo nyene mba nakoreye. Ngo bisigure rero ugiye gukora umwana uba wabushize ku ruhande. Umwana ndamuyicarika ku ruhande hama nkakora yarira nkongera nkicara nkatora canke nkamugabira utwo nabana mutekereye. Ego. None bani umugore wawe yitavye umwana afise amezi 3 kandi tuzi neza yuko umwana aba agomba gutangura kuryana neza ari uko akwije amezi 6. Sigwetse amezi 6 biba bisaba yuko aba agomba kugira iki kuba ariko aronka amezi 3 rero kugira ngo iyo misi kugira ngo ayo mezi akwira 6 ayo mezi 3 yonka gute amata yani yabeshejwe gute? Ego murakoze kumbaza ico kibazo. Naragerageje ndabaza abantu barambwira ati umwana yamaze gukwiza amezi 3 ati hariho ubuyi bamuhereza mugaburira babwita Vartine. Igicuba kimwe kigurwa 25,000. Bacambare ati amaze gukwiza ibicupa 3 umwana azobageze kuzocuza uramugaburira ibifungurwa. Nuko byagenze. Uri wacuze utangura kuza umugurira ico gicupa cava ca Vartine c'ibihumbi 25. Kuko kwezi inzu kandi 12. Ego. Okay. Byagutwaye uburyo bungana gute canke zoba warumvise ko byakubereye nk'umutwaro ukuntu biva no kungera umva yuko ugenda wabuze ucingero? Ego. Byarakorera neza kuronka amafaranga kugira ngo bashe kumugurira izo bicupa? Bo ego nta byaranyoroheye kuko hariho umugira neza. Yaciye anyitaho. Ego maze kuzaranyitaho rero ncamvuga ati yaranampa n'impanuro ati uwo mwana murere azoteba kure. Ego niyo mpamvu nacenda nanje ndabyihamwe amahoro. Sawa. Mama reka mereze nk'ukubaza ikibazo kivuga ati nk'ubu haramutsagize nk'umuntu yo kubwira nti heri ndashaka umereze uwo mwana w'umukobwa ndamutware ndamwadopte ndamushire yani mujamake acike umwana wanje heri wowe ubyifatamwe gute? Bo kuko nanje nakuze ndi imfuvyi nkakura ndi nyakamwe papa kaba ari we yandeze. Burya iyo byaye canke iyo wubatse ntabwo ushobora kuba kubakira ku bandi. Nawe no kugira ngo ukure bakwite se w'abana bakwite mama w'abana. Ego ntawe notanga kuko nanje nkeneye kurera nkuko nanje papa yandeze. Okay. Ego. Kuko Imana urarenze sana mikindi naco agoma ndakubaze. None heri mbonye igihagararo cawe uri mwiza ntacubaye kandi ufise amaguru uri n'umukozi cyane kandi kindi naco kububasha kugerageza kurera abana babiri uri wenyene bisigura ko ufise umutima ukomeye kandi umutima w'ubugwa neza. Heri
none muri hano hano utuye warabuze n'umukobwa yobasha kugira ubasha gushima kugira ngo aze kugufasha kurera abana. Boyego murakoze kumbaza. Ntawe nabuze kabisa. Ariko ntabwo byanyoroheye maze kubyiyumvira ntibyanyoroheye. Kuko naciye ndaba umwana ingena ngana. Camvuga ati nubwo no muzana uwo mugore yoza ari ukeneye kuvyara. Camvuga ati nubundi uyu yoja abyara uwundi mwana no yataratambuka canke ngose yavure. Niyo mpamvu naciye mvuga teka manze mpagarike kuzana uwo mugore manze ndera abo bana. Yego. So ubwo bisubira ati wena umunsi azowamaze gutangura gukura kesha ari abantu bakunda kuvuga ati ngo Imana ihezagira babiri. Yego. None se simva yuko uramusironse nk'umugdaya mu akaba umufasha wawe bishobora kukororera mu bihe bimwe ugasanga mu gihe ugiye gukora kuko nk'ubundi ushobora kugenda gukora umaze gukora umwana akarira ucubanza guhagarika akazi ukabanza kwanza kwitaho uwo mwana. Yego. Bono kuvuga ico kibazo yego byose nabyiyumviriye. Ariko nca mvuga ati hajya hari gihe ubusanga uzana umugore uvuga ati ugomba ukemure ikibazo ahubwo kacu usanga uraciteye. Kuko hariho uwo nozana hahera amezi 2-3 ugasanga avuze ati je nta bana nabyaye nibagumane nase nawe akaca yifatira izindi nzira akaza ari ndabijye bihere ngende. Yego nico naciye niyumvira ukaje usanga ubuzima bw'abana banje burasubiye inyuma. Ariko ubu kubera je ndabirereye jewe nyene kubera mvuga ati yo ngiye umwe ndamujanye ubundi nasigara mu babanyi nuko biranyorohera gose kandi birampa icizere kuko n'abantu baramfashe mu mugongo bandemeshe. Yego. Okay, Heri nk'ubuhunya rero uramutse ugize nk'amahigwe Imana ikakubaza nti Heri ngira ibintu 10. Yego. No kumarira. Yego. Ndashaka kudondagure ibintu 10 wokifuje yuko Imana yo gukorera iramutse kubaje ati Heri vuga ivyo ushaka ndabigukorera ibintu 10. Bo mu bintu 10 nifuza kuba noshikako. Yego. Nje kubera ko umuhisi mu gukora no kubaho kwacu. Yego. Yarafise iciyumviro n'icifuzo cyo kuvuga ati nkore nambare bike. Nkore nge bike ariko ndonke aho nkikumusaya n'abana banje. Abana banje ntibazopfe bayerera mwibarabara nanje bazopfe bafise agaparasera kabo. Ico cifuzo ca mbere nanye nkavuga ati umuyize ko yapfuye afise ico ciyumviro ati nanye ndashaka kuba no gishikako nkaronka honorera abana banje hitwa iwanje ntapanze mvuga ati ya nanje yamahera napanga yani ngo mbanda yamazemwo ibindi. Ico niyo cifuzo ca mbere nakwipfuza. Yego ca kabiri. Bo icifuzo ca kabiri naco nipfuza nuko nta mwuga mfise kandi nta nguvu zo kuba no ronka uwo mwuga maze kugera mu bibazo nk'ibi. Ariko ndipfuza ko nanje noronka utuntu no kwicaramo nkavuga ati utu tuzorera abana banje reka ndatudandaze akana gatahe ndadufate neza. Yego. Ica gatatu nicuko nanje nobona mbayeho neza nk'abandi ata kibazo fise cyo kuvuga ati ni rasiyo cyangwa se cyo kuvuga ati ndahangayitse ku bintu by'abana by'amarasiyo n'ibindi. Yego. Hama ikindi naco cakane nuko nanje kubera abantu baguma bansa baga telefone kanini inomero ya telefone nini atayo fise ndayifuza cyane gose kuba no yironka. Hama ikindi naco nuko nogira uburaro bwiza nk'abandi nanje nkaronka ahantu ndara heza nkaronka ahantu nicara heza. Ibyo nibyo nifuza kuba noshikako. Hama ibindi nabyo no bisaba Imana n'abantu bamfashe mu mugongo bakanshigikira mu bibazo bimwe bimwe. Abantu ntabwo bashobora kugufasha kurutima nabindi ko ndakubaza yani uramutse ugize amago Imana yani uko Imana ni kwibwiriye Heri saba ivyo ushaka ndabigukorere kubera ko burya ni Imana ikorera mu bantu. Mu bantu bamwe ariko barabikigano nga kuri Senga Media aribo babana nyene gisene bari Imana. Bashavuga ati ngo muri kiriya kimwe rero uko cabaye kijya ca kabiri kijya cabaye ca gatatu kijya cabaye ngo nyene ugeze kuri 5 ca gatandatu. Bo ca gatandatu naco nipfuza urana kuba no bambayeho
ntagira ahantu ntagira ibintu novuga ati nanjye ndoroye nk'ubu nta gahene fise nta gakoko fise nta nipanya eka nta n'imbeba ariko nkaba ndifuza nanjye kuba nogira agatunga noroye ko nk'ubu umwana agwaye niko notangura kwikorako ariko ubu agwaye ndaba hejuru nkasaba Imana yo nyene akaba ariyo yikorera yego hama ikindwi naco fise yego ndashaka kuba nanje nobona umwana wanje nk'ubu narifuza ko nanje umwana wanje yoja nko muri gardienne mu ishuri uyu mugisha Imana Bonheur yego kugira ngo nawe azokurire mu ishure kugira ngo nawe azohave ari we azonkura mu byisuzugurira akangeza hano heza yego hama icumunani naco nipfuza nk'ubu ndifuza ibintu by'ibikoresho ibikoresho byo mu nzu ibikoresho byo mu nzu nk'ubu nta bikoresho fise nk'ubu nta bido fise yo kuvomamwo amazi nta safuriya ntekamwo eka nta n'ibase fise yo kozamwo uyu mwana kuko nako nari ifise karamenetse karatoboka n'isahani ndira ko yaramenetse kandi n'ahantu ikindi naco nipfuza nk'ubu urabona ndara ku karago nakora nako kaheze ndifuza kubona noronka nk'akamatera noryameka k'umusaya n'abana banje yego abakunzi ba Senga Media TV uyu munsi neza nungerageje gutahura ni kubera kino TV dukorera ko yitwa Senga Media kandi kino kiri mu kiganiro ca mbere nuvuga yuko dukuze kijanye n'izina rya Senga Media TV turize ko bakunze muri Senga Media TV yani twanamubwiye ati aramusagiza amahirwe yo guhura n'Imana ikamubaza ati vuga ivyo ushaka yamaze yasabye ivyo yosaba Imana ubwo ndabizi neza mubona ko dukurikirana kuri Senga Media yuko ariyo bamwe muri bo mugomba kumekinga sure mushikane bwa bugombe Imana yakamukoreye kubera ko Imana ntabwo izomanuka mu ijuru ngo ibikore maze niyo mpamvu mwebwe muri ngaho onya sasa rero urabona twebwe mu makuru yani ndavuga gusa kubisomera kwa Chimamanda turavuga ati turaza pe umva twafashe n'urugendo rurero yego mwakoze yego mwakoze sasa rero yego twebwe urabona nka Senga Media kungu nivyo navuze ati kwifoto umva ni ifoto ntabwo isobanura ibintu byose uko biri urabona so naje tubavuga ati reka tugende gutanga ayo makuru ngene bamwe babishaka kumenya ukuri kuvyerekeye heri n'ujya mwana ahetse ubunya basamenya yuko ufise n'undi mwana mugisha w'Imana Bonheur yego sasa rero reka dukore kuno kuntu twebwe yego nka Senga Media yego uyu n'umwanzuro gende umukozi ako n'umwanzuro je ubwaje kukicanje nifatiye yego tuzogaruka kandi ngahantu tuje kugutemberera byanyabyo yego kubera ko tumaze kumenyana ubunya ndakika tugenda no guhita tuba umuryango sasa rero bive no kungene twaje tutavyiteguriye neza na neza muri bikijya kintu kigira muri bijya bintu 10 wari wasavye Imana yuko ukeneye abantu bariko baragusaba telefone nini yanye n'ibintu nk'ivyo onya sasa pe jewe umva ndakenya nta n'amafaranga ngira pe n'umukozi ndetse unashima ukwezi kuza guhera n'amafaranga ndi buhembwe yose bamaze kuyakoresha sasa rero dukore kuno kuntu ndashaka dukore umukino duhindure telefone ungabire yo gwawe naje ndakugabire yuwanje urabona urakoze uravuze ati dukabe tugabirane ingabira ego yani wowe nganya ndagweza carte simu zawe nimba ari carte simu yawe nawe umereze carte simu yanje abona ama ndibaza nganya muri nuze yanyu uraza kuronga umuntu aza gukoresha WhatsApp hanyuma agushire ngo WhatsApp irimo yuwanje yani cha tuyifuta tuyikuremo hama wenda bizoba bikorohera ego naho nyene kuko ndabiza ari abagira neza ari abashiki bacu usanga bari ari anya mu za Arabia Oman amakoete he ari anya nabandi baba muri Amerika ugasanga ntabwo bashaka gushikira ngo bagutelefone kuri telefone isanzwe telefone nini yavyo bavyoroshe sana kugira ngo bavugene kuri WhatsApp ibiki nibiki kandi ndizera ijana kwijana nahengeshanya yuko bijya bintu byose 10 wasavye nizeye ko kimwe kivuyemo kimwe kiravuyemo ibindi bizonavamwe tumwiza murakoze cyane gose amen kandi wumve kabisa felicitation mano amen utigeze ugira ubwoba amen mubampera amashi kugira ngo ibintu ari umuntu agutelefone hano
oya mwitabe ntaribi mwitabe. Allo? Guri bakunzi basenga media make sure famille umuntu wese azofise ububasha bwo kumufasha arahawe ikaze urabona nk'ugiye je nabivuze ati nafashe umwanzuro ku giti cyanje yuko tuzogaruka nka senga media nka famille senga media tuje kandi kumutemberera n'ubu nyene turi kumwe turi kuvuga cyangwa ushaka ndabagwereza muvugane uriko urambwira abatware gasha ese je nanje uraza bo ntwari ingene bangana we umviriza ndakubwire banza umviriza ndakubarira ese none abatware bo kumarira iki atari kunshira mu gasho kandi agasho nako sakaburi uramanza umenya we manza urindire we ihangane isaha imwe gusa yonyene je nzonda gushikiriye mwisaha imwe nzonda gushikiriye umviriza ndabwire we bayi we tuzovugana ejo rero okay so numuntu werani yonya ndibaza Ego. Evyo nibishobora kubura ndabizi. Ego. Ngira ikibazo. Yani muri bya bintu wasavye Imana, yani byose irabikemura. Ego bo n'umuntu meraniye 225. Ego shaho. Yavuye iyo mvuka yaje kuntegera kugira ngo ndayamushire. Okay. Ariko kubera mwe mwangendeye namubwiye tifise abashitsi, ntabwo noshobora kubata, wereca wihangana tuzobona nejo. Okay, okay. Ego. So nuguri w'Imana mbaze kwanda gushimire heri. Umutima wawe ukomeye wari usanzwe ufise utigeze ugira ubwoba bwo kumva ati ngo reka ngendene abana bazoregwe n'abandi bantu ukavuga ati ukuntu kose bigukomereye uzogumana n'abana bawe iteka. Ego. So rero heri subiza telefone yanje tora telefone yawe nawe iriya telefone mico dukora ngaha anya no guca agashinge no ronka agashinge basho umuntu afise agashinge muri mwebwe adufashe urushinge kugira ngo nkure carte simu yanje muri no telefone yego uzamugize neza oya ntaribi kaka anya uri kwara umuntu twaje tuzanye nk'umukameraman nawe yavuze ko ashaka ngo kugusupportinga mu buryo kanaga kuko uva twebwe twari tuje kumekinga show gusa umenye ubuzima bwawe byanyabyo nabwo twaje twiteguriye byanyabyo cyo gituma bibengo ngo yuko nanga telefone yanje murakoze kwanza ubashe kuronka kuri uyu mwanya ukenewe ubufasha cyane kundusha cyane gose we nogiye kumufasha gute urabona je nakunda kwikena ikiganiro cyane kubera ko je nakunda gufata amashusho papa rero twebwe twaje gafra nkuko yabivuze yani twari tuje kumekinga shuwa yuko ivyo twabonye ko bigiye kuba vyanyavyo rero nanje kubera ko ndi umuntu wa mbere no banaremanye umutima mwiza w'igikundiro nta kintu dufise pe twaherewe banatwivye no mu nzira baci ahantu hajyanu bamanitse umuntu nimba umva rero ko turakamera hajya baradusopasopa mwahuye n'ikibazo bitoroshe kweri nta kibazo turakomeye turi bazima gusa nuko habayo herere rero kubera ko twebwe turi ngaha ku isi tubaye kubwo gufashanya twebwe urana yuko umugenzi wanje asize telefone zana nana kimwe asize telefone kubera ko tudafise buri kimwe muri kano kanya gusa ungabiye telefone nkakugabira yiwanje nawe afise icashaka kugira namahoro mutaha namahoro icambere nije nakunda gufata amashusho hari inyuma rena ndi kumwe n'umugenzi wanje kuri ino kategori tuje kuraba twaje gafra urumva tuje gafra rero isipa yuko tutari tumenye ntitwa tudishuwa yari yose nkuko yabivuze nta kintu dufise kirekire bivanye n'ukuntu twaje kuko turaza mu nzira tubwe bana dusofye badusofye twabanje kwa guca ahantu ngo ari umungu bari bamanitse kuri antene hejuru namubonye byabo byariyo ari abantu benshi cyane twe turabikamera bagiye badusopa rero urumva ubu nta buryo dufise ngaho mu mufuko kubera ko twebwe twaremanye kugira umutima mwiza
twagiremanye umutima wo kumva kubera ko natwe bino bintu byo dushikira kuko si we wenyene ego benshi ego uyu munsi ni wewe ejo ni ego kubera ko turi kwisi ego rero numvise bimwe wagiye uraganira uvuga yuko uheranye ideni ry'inzu ego jewe ico nkora gusa ico saba nuko asigira nimero ya Rimikashi ego usige nimero ya Rimikashi iryo deni ry'inzu uheranye ndagerageza uburyo bwose ndakurungikire ubuhoke muri ako kanya ego mwamukoze bisigaye naho wewe usenga Imana yo mwijuru nta birenze dufise atari umutima gusa wo kumva no gutahura kuko twebwe nyine twebwe uko turi batatu ngaha ego n'Imana twamaze kuvuga ati Imana ibe muri twebwe nagiye muri twebwe muri kano kanya ego uyu undamwizeye kandi nawe twizere kurusha nico gituma yafashe telefone yiwe guys ego yemera kwisiga ego ndanazi ko nazinde oya ndasize nk'ideni urangabiye naje ndakugana ego murakoze ego muragize neza ahubwo rero je charger yanje nayibagi kandi wambwiye wari wayigendanye cuzane rya charger kugira bizora mworera gucajinga ego uyu mwana ico gikenewe ego telefone abizi ko telefone yanje irigiye kuziba ubwo genda za charger rero reka zane charger ego so rero bakunzi basenga media reka nizere ko mumeze neza umuntu wese akeneye yuko azogarukana na Senga Media nk'umuryango wa Senga Media kumuraba heri arahawe ikaze inimero ziri ngaha hasi nyene murazibona umwandike umwe wese yitanga ukuntu ashaka cyangwa kungere aho tuzohurira kugira ngo tubashe kuza kumutemberera heri nyene bashe tubwirire umuzi mwiza man umutipe ni intwari sana nagwe bashe guterana umwana esi jewe Stone yatanze telefone ariko gusa ngo bandamucomore nanje naje charger kugira uronka umuriro ego baragize neza kugira uronka umuriro wo kuza uracaginga bitakugoye ego ni byiza cyane telefone nanje nanze charger ibi ni haki yako okay ego ni byiza cyane ibisigaye biri nyuma papa ego mubampera amashi wizera Imana yonyene ego amentariyo oya amakarte simu yanje arayinsubiza nagusubiza karte simu ziwe ego so bakunza Senga Media reka nizere ko mumeze neza so ushaze no kunanyandikiranye n'ibintu nk'ivyo onya jaza bare yanini 66 67 92 59 66 hama 67 92 59 izo nizo nimero zanje akabana nimero zangu azo kuri office wari wose ashobora guca ushaka tukazora kuzo muri abaheri kugira ngo umwana azobonera azobashe kugenda kwiga kandi acari mu ntango y'umwaka acafise amayigo kubaje kugenda kwiga muri gardienne n'umwana kandi n'ikindi naco tubaterere gaze imatera ibikinye ibintu nk'ivyo onya kugira ngo jitse nyene bumve nyene ko borohewe so ego nanje reka ndabashimire wakoze kutatwirukanye ukaba watwakiriye neza ego ariko munyihanganire nubwo mubona ibintu bitameze neza munyihanganire oya ndizawa ego so bamiye urakunzwe cyane Imana ibahezagira aho muri hose bimwe by'urwego ruri hejuru ciao ciao